hari igihe umuvyeyi usanga ntacyo bimubwiye ukora udakora ntacyo bimubwiye mugabo turakwiye yuko hoza iryo himiriza kuri abo bavyeyi bakaza baramenya uko baza barayigisha abana babo gukora ibikorwa ataravyo n'umukobwa ataravyo n'umuhungu gukora ibikorwa azokura kundi ibikorwa kuko ntuzofata umwigeme amaze kugira imyaka 25 amaze gushaka kugura amamega kugura amamenshi ucyo mutangwa mubwira baratangwa kuja gukora ibikorwa bizomugora bizomuvuna ariko yarabitanguye kuva kiri muto bica vyoroha abigeme n'abakenyezi bariko barankwirikira dukura amaboko mu mpuzu dukore twige duce ubwenge kweri kubera tudaciye ubwenge ari ahantu udashobora gushika hari amabanga badashobora kuguzezwa hama duhejeje kwiga turabe ivyo bintu vyose kuko kwiga ni byinshi si ukuvuga ngo urashobora kwiga amashure ukaminuza ukiga za master ukaba no mu docteur hariho n'ibindi vyo kwiga ibindi vy'imyuga no kwiga ubuzima muri rusangi tukiga kugira ngo dushobore kumva yuko hari ico dushobora guterera mu iterambere ry'igihugu igihugu cyacu kirafise imbona kazoza ntituzoshobora kurishika ko ari bagabo gusa bakora ariko natwebwe dukoze turashobora kurishikako kandi bitworoheye bitavunye gose bakunzi bisamirizi nimbonesha kure agaseke ndabaramukije turabahaye ikaze mu kiganiro nanje ndashoboye mwama mushikirizwa naje wenyene Justine Ndayizeye mu kiganiro cuno munsi sindi jenyene ndi kumwe n'umutumire w'umigeme afise byinshi amaze kurangura mu kibano no miterambere ry'igihugu tumuha ikaze amayongera twidondore. Ego murakoze cyane nitwa mediatrice niyo kwizigira nkuko mubivuze nkaba nsanzwe ndumwigeme wo mu Burundi kazi ego nibyo mediatrice muramaze gukora ibintu bitari bike ngaha mu kibano mu gihugu mbega mushobora kuvuga muri make nibiki mumaze kurangura. Ego mediatrice niyo kwizigira n'umwigeme aserukiye imbere y'amategeko ishirahamwe gishinze guteza imbere umwigeme wo mu Burundi kazi APFB aho muri iryo shirahamwe dusanzwe dukora imirimo itandukanye haba mu gufasha uwo mwigeme kwiteza imbere hama umwigeme akaba atirebanga ari mu muryango niyo miryango tukayikorerako muri rusange dukora ibijanye no kugwanya amabi afatiye ku gitsina cyangwa afatiye ku karanganderano hariho gufasha uwo mwigeme kwiga byo kwiteza imbere kwiga iby'umwuga kumenya amategeko n'amateka bimugenga ego ni byinshi muri rusange duhora turangura twicishije muri iryo shirahamwe. Murakoze cyane murumva yuko iwanyu mushirahamwe murakora cyane ku gateka kumigeme canke imbere mvuge ku mukenyezi mbega mediatrice iyo tuvuze duti umukenyezi canke umwigeme barashoboye umuntu yo kumva ko bashoboye gute. Ego iyo duvuze umwigeme canke umukenyezi ashoboye je ndavuga ati uwo mwigeme ashoboye no umwigeme ashobora guterera ivyiyumviro kugira ngo dushike ku iterambere rirama no umwigeme ashobora guterera ingufu ziwe kugira ngo tugereho twishikanye no umwigeme kandi akorera igihugu ciwe ataravye irya nino ataravye ivyo wowe yunguka harini ariko aravye inyungu ya benshi muri rusange rero umwigeme ashobora guterera ivyiyumviro canke ingufu ziwe wonye tuba tumwita uko ashoboye. Urakoze cyane dufatiye kuri iyo nsiguro muravuga ati umigeme by'ukuri arashoboye mugabo twihweje mu kibano hari ukuntu abagabo baba babona yuko abakenyezi canke umigeme bari hasi cyane y'abandi mbega mwebwe murashimishwa n'intambwe umigeme ageza ko gukora kwerekana ivyo ashoboye. Ego intambwe twe turayishima cyane kubera yuko hari aho yavuye hariho n'ahantu ari ubwa mbere umwigeme ntiyaja mu ishuri baraja mu ishure ubwa mbere ntibafata ijambo ubunye turabona abashikiranganje bariko barafata ijambo bagatwara mbere n'ubushikiranganje burimo n'abakozi b'abagabo benshi ubu turabona rero ko hari ahantu umukenyezi yavuye gushika naho ari ubunye rero turabona yuko barashoboye koko. Murakoze cyane muvuze muti hari aho yavuye hariho naho ageze uyu munsi bisigura yuko kera hari ibintu bimwe umwigeme atashobora gukora canke imbere yari bavuga bati ibi nivyo genewe mubona yuko muravye ku kuntu iyo bikaguma kera mbega n'igiki ikibano canke igihugu cari kuba gihomvye. Iyo bikaguma uko kera ni ukuvuga ubu nyara hano tutoba tutarashika kubera nimba umwigeme yarize
hari ahantu biko birashikana igihugu baravuga yuko abigeme wanashima ari benshi kurusha abantu b'abagabo donc abakenyezi nimba ari benshi hama ntibagira ico bakora ntibagira ico baterera mu iterambere tuba tukiri hasi gose niko reko twagiye turabona abize twagiye turabona abashakashatsi twagiye turabona abantu baciye ubwenge cyane babigeme nico gituma tuvuga tuti hari ahantu bashitse rero iyo biguma cagihe bari mu kigo bari abazezwanzo hana tutaba twarashitse kuko nubundi nabandi bana ntibari kwiga ko rubunye turabona yuko mu rugo abantu kenshi na kenshi ubona bitwareka indero y'abana usanga ari abakenyezi ni mu gihe hatize ushaka atange indero imeze gute usanga rero nuko kwiga ntivyari gukunda muga kubera yuko umwigeme yagiye mu ishure bakabona yuko hari ahantu yishikanye ni naco gituma dufise uwo mwizero mbere yuko nayambona kazoza y'u Burundi tuzoyishikako kubera yuko twese atawusigaye inyuma ariko ariga tubaye abashakashatsi turi benshi naco duho ariko turatera intambwe uworaba Burundi bwo mu 1800 akaraba Burundi bwa 2024 urabona yuko hari iterambere cyo terambere ni ryazanye n'abagabo gusa ryarazanye n'abo bakenyezi ryarazanye n'abo bigeme ryarazanye n'iyo misore ryarazanye n'umuntu wese rero mu gihe ashoboye turabona yuko tumuretse agatera intambwe akerekana ivyo ashoboye turabona yuko igihugu ataco gihomba ariko cunguka urakoze cyane hari ikintu uvuze uti abakenyezi nibo batanga indero cyane hari abagabo bavuga bati twebwe turakomeye nitwe tujejwe kurondera ivy'umuryango ukeneye ati hamwe abakenyezi boguma muhira bagatanga indero bakaraba ivyo muhira ku buryo umugabo ataha abona yuko ibintu vyo muhira vyakozwe ati naho umukenyezi rega bayerekanye ko hari kinashoboye mbega hari ikintu vyo kwica Ego hari abantu benshi bakunda kuvuga yuko kugira ngo umwigeme ashobore ni wa mwigeme ashobora kugenda kuba ministre canke akaba ari deje hano runaka ariko sivyo nabivuze ati nuterera inguvu agaterera n'ivyiyumviro mu gihe wo nk'umugabo yagiye gukoraho akabazi yuko asanga umukenyezi wiwe yatunganije ivyo gufungura biratuma n'ujya mugabo abaho neza mu kazi atanga ama service neza muga mu gihe azi yuko ahava asanga kintu na kimwe cyakozwe bica bigorana rero muri kahise niho abakenyezi atakintu na kimwe bataja habona bakora nyine ivyo vyo kuzezwa inzu rero ukaca usanga iyo ndero y'abana mbega atize yo kuri uwo mutima wo kuyumvira ati umwana ndamukoreshe devoir umwana ko yasivye ku ishuri reka ndamuhatire kugendayo kuko abazi ko abona ko yize ababona yuko nanje ari ahantu nashitse kubera ishuri rero umwana waje ategezwa kuja ku ishuri rero mu gihe umwigeme tumuci intege canke atabishoboye kubishika kuca usanga atana hamwe turiko turashika nico gituma rero mvuga ati uterera inguvu agaterera n'ivyiyumviro agaterera amaboko yiwe agaterera umutwe wiwe byose abayerekanye ko ashoboye kuvuga ngo yagiye gusa ngo aje mu biro ngo avuge ijambo ngo abumushikiranganje ngo abiki ngo umenyesha makuru aya nujya mu mama bari mu kibano arashoboye kuko niwe atuma nabagiye kubuze bashobora kugubwa neza kuko bazi uko ivyo mu rugo baza gusanga yabitunganije ego twavuze muri rusangi abakenyezi abashoboye ariko rero ikatwongere tukugaruke ko Eliane kuko mu ntangamara y'ikiganiro ndiko ndakuvuga navuze nti uramaze gukora ibintu byinshi wanatubwiye kuserukira imbere y'amategeko ishira hamwe riharanira ivy'abigeme mbega nk'umigeme vyakujemo gute kugira ngo wiyumvire ko nawe ushoboye gushinga ikintu nk'ico na cyane ko tubona abaserukira imbere y'amategeko amashira hamwe ibice vyinshi arabagabo jewe ukuntu byo byaranjemo nanje ntavyo nzi ariko ni kubera yuko nakuriye mu mashira hamwe Jesse nakuze kweri nirebanga oya nakuriye mu mugwa w'abandi bantu kandi je ndi umuntu nakunda gukurikirana imenyesha makuru nkagira abantu nanje mvuga ati ndashaka kuzoba nkanaka rero bikaca bituma none kugira ngo nshike hari yandazi yuko uri kurumviriza ubuzima bwabo bantu baba baragezeho bashikana urumva yuko bavuye bakiri bato kuduga hama rero je nanivize n'umuryango gumuntera intege tari wa wundi bakubonye wagiye wakoza akantu baguca intege ahubwo umukobwa ntaco uzovamo ntaco girikoya nanivize abantu kwereza barambwira ati kano kantu wagakoze kagenze neza courage nejo bakabantera intege hama rero nanje ndibwira ati none kubera iki jeho nto kwitoza kuko hari hageze igihe mbona yuko bariko harigeze igihe dutora inzego nshasha mu ishirahamwe hama nanje ndumva nyene noshiramwo ikandidatire yanje hama barangirira ikizere barantora ariko si ibintu vyoroshe ariko mu gihe hari ahantu ushaka gushika kuko je nakuze
ahantu muri communauté umwigeme kwera ataba afise icyo avuga gose ariko umva nayo numva umenga ivyo bintu birakwiye guhinduka numva navuga ati nshobora kubikora nirebanga n'ababikoze n'abandi namambona babikora kuko bari mu mugwi w'abandi ndavuga nti nategerezwa kuja mu mugwi w'abandi kugira ngo nshobore gufasha ico kintu Imana iramfasha ndabishikako nuko rero ego mbega ubona vyoroshe uri umukenyezi kwiyumvira gukora umugambi muniniya uravye n'ukuntu mu kibana abantu babibona ntacoroshe namba nticoroshe kubera uba ufise inzitizi cyane ariko ubunye biko birahinduka inzitizi ya mbere ugira n'abantu batakugirira icizere kuko iyo urakora umugambi ukawukorera ahantu abantu batakugirira icizere biragoye ko ushobora gushiraho kugutera intambwe ariko mu gihe ubona yuko bagufitiye icizere nawe urigirira icizere muri wewe hari igihe abantu baba bafise icizere mugabo ko abandi batagira icizere gusanga icyo cizere nabone bifitiye kiko kiragabanuka rero n'abandi bose genda bahamagarira kuza baragira icizere abandi bantu ubonye ko hari ikintu yakoze ukamutera intege ukamubwira uti genda n'abandi hari utuntu bagiye barakora kandi bariteza imbere rero iyo ushoboye kwigirira icizere urashobora gushika ushaka gushika ego uti rero mwishirahamwe wanyu muri abakenyezi gusa canke abigeme gusa oya turabakenyezi twebwe duharanira gusa agateka k'uwo mu mwigeme ariko harimo n'abahungu baharanira agateka ko mwigeme mbega ntibihora bishika bakavuga bati naho biri uko twebwe ntitwovuga ingene muharanira agateka k'abigeme gusa natwe tuhari ngaha hanyuma baca barimwe muja imbere bakavuga bati nta nkoko kazi bikisake hari oya ivyo ntibiragera gushika kuko abatanguje ishirahamwe ubu rimaze imyaka 25 abatanguje ishirahamwe bari bavyumvikanye kandi nabaza bumva yuko bashaka gufasha uwo mwigeme atera imbere nabo bantu bumvise yuko umwigeme atera imbere n'igihugu kiba giteye imbere rero nuko ntituragera aho tuja mu mishamirano ngo dukora iki niki nabigeme batwara iryo shirahamwe biba bizwi mugabo abakora ibikorwa kugira ngo uwo mwigeme atere imbere n'abahungu barimo n'abapapa barimo n'abamama barimo urakoze cyane Mediatrice nukuvuga rero mwishira hamwe muharanira agateka kabigeme bisigura ko hariho ukuntu mubigisha ingene berekana mu kibano yuko bashoboye ni nk'ibintu bihe vy'ukuri bidoma ko mubigisha mukababwira muti wewe mwigeme urashoboye ikintu ca mbere gushobora kuvuga ngo mwigeme arashoboye si ibintu tuvuga gusa ariko ni ibintu werekana ni ibintu werekana ati gute abantu nibo babona ko ushoboye wowe ubizi niyo kugira ngo uvyerekane ntubimubwira urabikora rero ikintu ca mbere twe turabigisha gukora ibintu vy'imyuga turabigisha kugwanira agateka kabo kugira rero ukagwanire nuko ubuzi amategeko akugenga nuko ubuzi amategeko agenga igihugu ivyo bintu vyose utegerezwa kuba ubizi turabigisha kumenya kwitunganyiriza imigambi kuko hariho ibintu tudashobora gushika ko mu gihe uburyo buba butubangamiye rero turabigisha gutegura iyo migambi turabigisha ibintu by'ubuzima ndoragitsina ni ibintu tutakunda kuvuga cyane mu kibano cyangwa mu miryango yacu turarondera rero ahantu rwego turukoreramo kugira ngo ntibice no kutamenya ariko babe babizi kugira ngo bashobore kwifatira ingingo turabigisha kandi kwifatira ingingo kuko ni ikintu cya mbere gihambaye umuntu atifatiye ingingo arajanwa n'ivyo ari byose mbwambwiye wifatiye ingingo urashika kuco washaka gushikako yego ivyo ni bimwe muri vyinshi tubigisha ego uti kumenya yuko ushoboye ntibisaba ngo ugume ubivuga nawe muri wewe ububizi ariko tubiravye neza hari igihe umuntu yuyumva nk'uko ashoboye hama agaca ashaka kurengerera abandi nk'akarorero nimba muhira afise basaza we agaca ashaka kuko ari we agira ijambo gusa canke nimba yubatse agaca avuga ati nta jambo ry'umugabo natwe turashoboye tora tubibona itariki 8 z'ukwa gatatu aho abagore bamwe barara mu kabare canke bagakubita abagabo ati uyu munsi turi tariki 8 z'ukwa gatatu mbega nta gihe izo nyigisho mu bahazoba zituma bo kwiganzura cyane nibaza ko uyu muntu agira ivyo badashoboye ego kuko nibaza nimba ari ahantu hambere dutegerezwa kubungabunga ni muhira kuko ku kazi birashobora kwanka mwishira hamwe hari aturongoye bigashobora kwanka abo tugenderamwe bigashobora kwanka ahantu nisanga ni muhira none mu gihe muhira utahabungabunze nta nubwo bushoboye kuko ivyo ushobora byose bihera mu rugo rero jewe nk'ivyo nyene hari ukuntu mpora ndabitahura hari ukuntu abakenyezi twe turakunda kuganira cyane kuri urya munsi mukuru abantu batazi impamvu urya munsi mukuru hari abantu rero batawuzi niba usanga asha
nyene banwa ku masaha 28 kuri 28 ariko kuba wuzi ni umunsi wo kwirimbura umunsi wo kwirimbura ukavuga ati mbega jewe uyu mwaka naranguye iki mbega uyu mwaka bimeze gute mbega agateka ko mukenyezi bimeze gute mbega nta kintu dushobora gusaba leta mu mategeko kugira ngo ahinduke nta kintu dutegerezwa guterera mu iterambere ry'igihugu nivyo twategerezwa kuba muri rya munsi umunsi wo kugenda gukunwa turaye turanwa gushika buce umuntu aba bikora ivyonye simba numva umenga ariko hariho n'abandi bose kubera tuba twarakuriye mu kibano aho usanga abakenyezi nta n'umunsi n'umwe bigera basohoka nta n'umunsi n'umwe baja habona abandi bababone nta n'umunsi n'umwe abo bagabo babaherekeza babatera intege ati sohoka nawe hajyanye vuga ijambo nawe urashoboye ugasanga ntavyo yigera abona abironkera gusa ujya munsi usanga n'umugabo aramubwira ati no munsi rero n'uyu wanyu nugenda ugasanga mu mwaka wose nujya munsi wonyene kuko usanga rero aci ashaka kubikora ukundi nabundi bwo kujya munsi wari wo kwirimbura rero uwo muntu mba numva umenga ashaka kwiganzura abayibagiye caribwo ntabwo abashoboye kuko ishoboye amenya gutunganya atunganya urugo rwiwe agatunganya akazi kiwe agatunganya n'ikibano ciwe mu gihe rero ushatse gutunganya akazi kawe kagatunganya neza kakaguha amafaranga kagatuma wica urugo none wumva ni kakazi kahera uzotaha isi muri rwa rugo nico gituma imbere yuko utunganya ibindi vyose tunganya ahantu vyose nivyahera uzokwisangure ego mediatrice ati kugira ngo werekane ko ushoboye ntubivuga mu majambo uvyerekana mu bikorwa ukora no mu kubaha abantu musanzwe muri kumwe mwatubwiye kandi ko mishira hamwe iwanyu murigisha abantu kwitunganiriza imigambi mbega mu kibano uri umukenyezi canke uri umwigeme vyoba vyoroshe kwitunganiriza umugambi ku buryo ushika ku kintu kinini atari twa tuntu two kudandaza utuntu tubayabaye gusa ego je ndabishingira intaye gose kuko ndabazi barahari twakoranye ugasanga warabigishije kwitunganyiriza imigambi ugasanga batanguriye ku kantu gato cyane ariko hari ahantu bageze hari ahantu ushobora gusanga ndashingira intaye vraiment abantu twakoranye bo mu ntara ya Kirundo na Muyinga jewe nyene navuga ati murandengeye kubigisha gusa kwitunganyiriza imigambi bidafashe n'umwanya munini nya cyane yarasanzwe abikora ariko yabikora mu kacakari muramwigishije ingene batunganya umugambi neza ingene bawuharurira ingene babigira ugasanga uragiye arakweretse muri vya bindi mwanyigisha mu ndabire ujya muri w'amahoke nawe ukavuga uti wow hariho ibintu twakoze atari akazi gusa mbwa hariho ahantu twakuye umuntu kuraha kuri urugezo rwa A turamushikana kuri urugezo rwa B rero bariho abo bantu usanga koko baravuye aho bari mu vyumviro gusa ariko bakabishira mu ngiro bakongera bakiteza imbere rero abo bantu bo tuba tukwiye kwigira ko kugira ngo nabone batubera isomo abo bantu rero urumva ndabishingira naye kose yuko abantu bize neza kwitunganiza imigambi ye korakora umugambi naho ukora nk'utavyize ego urakoze cyane turumva yuko nta muntu yogira icitwazo ngo umukenyezi arashoboye gukora ibintu bitari bike ego umaze kuganira n'abakobwa benshi abigeme umaze kuganira n'abakenyezi benshi nizihe ntambamye ubona umuntu w'umwigeme canke w'umukenyezi imbere agira mu gihe ariko arakora ibikorwa vy'iterambere naho abavuga ati ndashoboye ukabona ko hageze ahantu akagira inzitizi inzitizi ziva muri we nyene hanini inzitizi ziva muri we nyene ni ya nzitizi yo kumva yuko adashoboye kumva yuko kino kintu ngombe ndagikoreye kirimwe abahungu benshi n'abahungu benshi nibo bama bagikora iyo ni inzitizi ya mbere agira kwaje usanga arabihevye komaze ati niwe vya bindi vyahereye he reka shareka bya nivyo abagabo nukavuga ati none bigenze bite wewe urumva aribere inzitizi wenyene kugira ngo urumva ashikere muri cya kibana cahura na zangorane kuko iyo wewe atibere inzitizi akumva yuko kijya kintu ashaka kugikora biratuma agiye mu kibano naho ahura n'inzitizi zo mu kibano aramenya ingene azitorera inyishu kuko muri we nta nzitizi afise hariho n'abandi rero usanga bari ngaho onye ugasanga barakoze iyo migambi ariko abo bandi niba batera intege kwacu usanga nyene biragoye rero mugabo inzitizi za mbere novuga ni yo nyene ukumva ko tudashoboye icya kabiri nayo inzitizi turonka nico kibano kitatugirira icizere ego turumva yuko ni ibintu bikomeye cyane hari igihe imigani twumva canke ivyo twumva abavyeyi avuga ati musaza we niwe yiga musaza we nagira iki bigaza gukora ku kuntu twiyumvira none mediatrice uravye ufatiye kuri izo nzitizi ni kintu kihe ubona
utigikozwe ndabona ko vyogenda neza ndabona ko umwigeme canke umukenyezi yoshobora gusumba ikintu cya mbere coco haguma haba amahimiriza amahimiriza aracakenewe muri iki gihugu kugira ngo twumve yuko dukwiye gushigikiranira ntumushigikire kubera ari umuhungu ntumushigikire kubera ari umugabo ariko umushigikire kuko ikintu yakoze ari ciza kandi harakwiye no kuba abo bigeme ko barakora ibintu hari abantu baco bikora ngo kubera bumva ndumukobwa ngo nije gutuma ngo cankora ibintu yenda bikora ko ndavyumva ariko gerageza ukora ikintu mugabo gikore neza cyane kuburyo n'umuntu arengana ico kintu cyo nyene civugira hari umuntu ushobora gusanga mpora ndabirabira ku bantu babwira ibintu by'ivyese ugasanga yarakoze iceze ico ceze cyo nyene kiko kiramwamamaza haciye hose ugasanga yarakoze ibintu byo kudesa yaradesheje akantu abantu bose usanga basigaye bagafise mu nzu kubera yuko yakoze akantu kameze neza ico gikorwa cyo nyene kikivugira gusumba ibindi byose rero reka dutera intege abo bantu baba ko barakora ibintu vyivugira gusumba rero twumve yuko dukwiye kubahimiriza kuko ari umuntu acavuga ngo kino kintu ngo kubera ngo ndumukobwa ngo ndagikora ngo mugabo nta nguvu nyinshi ndagashiramo kuko bazoyibona ko cyakozwe n'umukenyetso yawe dukore ariko tubikore kandi tubinonosore tubinoganze bibe byiza kugira ngo ibikorwa byacu vyivugire iyo uzi yuko uyu munsi uza kuvugira imbere y'abantu witegura ugende witeguye kugira ngo nibakubaza ibibazo ushobore kwishura ibikorwa byawe bivyivugire uzi yuko ikintu cyacu cyose utegereye ugikore neza kugira ngo ico gikorwa cyawe civugire niyo mahimiriza dukeneye kugira ngo ejo canke hirya y'ejo twiteze imbere kandi tuteze imbere n'igihugu cyatwibarutse n'uruhare uruhe abavyeyi hamwe n'abarezi bokora kugira ngo vy'ukuri umwigeme ahari canke umukenyezi akure afise kagatima ko kuvuga ati nanje ndashoboye uruhara rw'abarezi abarezi sinzi ariko abarezi hari abarezi umuntu avuga abarezi ashaka kuvuga bajya bigisha batwigisha ku ishure n'abarezi abavyeyi baba baratwibarutse abavyeyi duhere mu bavyeyi tugarukira indero yo kuziko kumva yuko dukwiye kuza turabatumirira gukora ibikorwa ego hari igihe umuvyeyi usanga ntacyo bimubwiye ukora udakora ntacyo bimubwiye mugabo turakwiye yuko hoza iryo himiriza kuri abo bavyeyi bakaza baramenya uko baza barayigisha abana babo gukora ibikorwa ataravyo n'umukobwa ataravyo n'umuhungu gukora ibikorwa azokura kundi ibikorwa kuko ntuzofata umwigeme amaze kugira imyaka 25 amaze gushaka kugura amamega kugura amamenshi uco mutangwa mubwira bari hatangwa kuja gukora ibikorwa bizomugora bizomuvuna ariko yarabitanguye kuva kiri muto bica vyoroha hama rero no ku mashure hariho ibintu twahora dukora canke ama club ugasanga hari ama club ugasanga hariho ibindi bintu dukora biri inyuma y'ivyigwa byo mwishure ugasanga rero hariho nk'ibintu usanga ngo ni club y'abahungu gusa club y'abakobwa gusa ugasanga bose uko babigenza kose bahimiriza abakobwa bose bahimiriza abahungu bose kubandanya bakora kuko batayiko baraduhimiriza ngo tubivane hasi tuduge tukunda gukora ntituzoza gukora dukuze bica bitugora cyane rero uruhara runini nya cyane abarezi bafise kugira ngo umuntu akure abaye uwuri kuko umuntu abo wari kubera ahantu yakuriye ego ahantu yakuriye hatamwigishije gukora amaboko mu mpuzu uzosanga atakinavuyemo ego ariko uti abavyeyi bigisha abana gukora na cyane n'abigeme ariko nta gihe abavyeyi bigisha abana gukora bakigisha abigeme gusa hanyuma bigatuma umwigeme avuga ati kumbe je ivyo nshoboye gukora nibi na cyane mu gihe batandukanya cyane abahungu n'abakobwa muhira mu bikorwa babaha no mu ndero babaha banavugize ngo abigisha gukora babigishe gukora muri rusange hariho rero ibintu byo guca tugabangana ibikorwa ibyo kugabangana ibikorwa niho haca haza ubutandukanye ariko ibyo sivyo nashatse kuvuga gusa batwigishe gukora twumve ko tutegerezwa gukura amaboko mu mpuzu twumve ko ikintu tutegerezwa kugiruhira kugira ngo tukironke twumve ko ni muri kazoza hari abandi bantu bazotuvako kandi bazotegerezwa kubaho kuko twe twakoze muri ivyo ariko hari igihe nyene cyo usanga rero bariko barabikora nabi gasanga hariho ibikorwa bimwe bihera umuhungu n'ibindi bikorwa bihera umukobwa bigazoca bituma tuca dukura umenga hari ibikorwa byamuhariwe n'ibindi bikorwa byahariwe umuhungu ivyo nivyo turiko turagerageza kuraba tukaza turahimiriza kugira ngo biveho kugira ngo bose twumve ko ibikorwa ari ibikorwa kuri bose igikorwa ndagikore kuko ndagishoboye sindagikore kuko ndi umukobwa cyangwa kuko ndi umuhungu hari umuntu akora igikorwa ndagikora kuko ndi umuhungu mantegerezwa kugikora umukobwa ndagikora ko oya ndagikore kuko ndagishoboye sindagikore kuko ndi umukobwa cyangwa ndi umuhungu
nibaza twumvise ibintu bihambaye cyane muri kino kiganiro watuyagiye amakuru ashimishije cyane watubwiye uti abakobwa barashoboye gukora ibintu byinshi kandi abahungu ntibashobora gukora byose nivyo mbega hamwe abakenyezi boguma mu gifuri bakikumira bakabona umenga hari ibintu byabahariwe n'ibindi barekera abagabo kuko hariho n'utuntu duto duto usanga umugore avuga ati bijya n'ivy'abagabo nukumanika itara bijya n'ivy'abagabo kamara imisi ari mu kizime ngo umugabo ntaraza agapata kapfuye k'inzu ngo n'ivy'abagabo mbega n'igiki cohomba igihugu n'igiki igihugu cohomba hamwe vy'ukuri abagore boguma bikumiriye bakabona umenga hariho imbibe badashaka kurengana mu gihe twikumiriye none urumva yuko iryo terambere dushaka naryo twoshikako ibikunda kubera yuko koko igihugu kirakeneye abantu bakora bakoresha ubwenge bakoresha n'inguvu Imana yabahaye rero mu gihe hari ibyo tucikumira kuko tudashobora gukora hari terambere tutazova dushitseko rero twumve yuko nka bimwe nemekeje kuvuga igikorwa ndagikore kuko ndagishoboye sindagikore kuko ndumukenyezi canke ndumuhungu oya numve yuko kino gikorwa nimba ndagishoboye reka ndagikore nimba shoye gushira ko rino pata reka ndarishireko kuko ndagishoboye mugabo sindeke ngo sinza kurishira ko kwandi umugore oya kweri aho twaba twihenze naho buri kuravuga ngo urashoboye mu biki nibikunda utegerezwa gushobora gukora ivyo bikorwa byose ushoboye gukora ego ariko ntukore ivyo bikorwa ngo kubera ngo nakuze bavuga ngo umukobwa ngo arakoropa gusa ucu ukoropa hama kabati kace kagwa hasi uvuga ndarindira ngo umusaza nje ataye ku mugoroba agahagurutse uyamba numva umenga ntabwo buri kuravuga koko kushoboye ariko ushoboye ni ryo umuntu akora ibikorwa kuko abishoboye apana kuko ari umukenyezi cyangwa kuko ari umugabo urakoze cyane mediatrice nakahe kamuriro botera abigeme n'abakenyezi muri rusange abigeme n'abakenyezi bariko barankwirikira dukura amaboko mu mpuzu dukore twige duce ubwenge kweri kubera tudaciye ubwenge ari ahantu udashobora gushika hari amabanga badashobora kukuzezwa rero twige hama duhejeje kwiga turabe ivyo bintu byose kuko kwiga ni byinshi si ukuvuga ngo urashobora kwiga amashure ukaminuza ukiga za master ukaba no mu docteur hariho n'ibindi vyo kwiga ibindi vy'imyuga no kwiga ubuzima muri rusangi tukiga kugira ngo dushobore kumva yuko hari ico dushobora guterera mu iterambere ry'igihugu igihugu cyacu kirafise imbona kazoza ntituzoshobora kurishika ko ari abagabo gusa bakora ariko natwebwe dukoze birashobora gushikako turashobora kurishikako kandi bitworoheye bitapfunye gose ego murakoze cyane mediatrice ego nanje ndabashimire cyane dushimire cyane abantu mwariko murakurikirana kino kiganiro nizere ko mwashoboye gukuramo inyigisho nyinshi zizobafasha mu buzima bwa misi yose mbere cyane cyane abigeme n'abakenyezi bagikurikiye nibaza ko bumvise ko bashobora guterera mu iterambere cyane hanyuma abagabo nabo bumvise yuko umukenyezi ashoboye badashobora kumushingira uburimbi mediatrice byari ibintu bikora ku mutima cyane kukumviriza murakoze cyane ego dushimira abadufashije ku masanamu dushimira abo mu buhinga bw'ivyuma mu radio kwibuka praise mugira umunsi mwiza mugira aho muba mubahwe